Uburundi si igihugu gikenya. oya mujanye n'ubutunzi kuko Burundi bufise Mwaramutse iki ni gice ca kabiri kuri ya comment nakora ya reaction nakora kuri uyu muhinga mu vy'ubutunzi kumvije igice ca mbere mushobora gukomeza kubatumvise mushobora kuja kuraba video ya mbere hanyuma ibisigaye mugire ico muvuze ko tuzosubira. wibohetse Kwigisha umwana. kwigisha umwana gute wewe woba wiba hamwe manure ngo nanje sindeke kwiba nivyo kuntu gute nawe wowe turi kurakora nanje ndakwereke ndakubwire ngo umanure gukora mwavuze gutari kurakora biba bivana n'intumbero z'umuntu nivyo navuze mugabo turi muri domaine politique turiko dukorera umwene igihugu ivyo tugwanisha nivyo twakorera umwene igihugu bavuga ni pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Est-ce que c'est pour le peuple? Ivyo tugwanisha nivyo twakorera umwene igihugu. Apana ngo ivyimviro ngo ivyo nize ngo Harvard ngo ivyo nize he. Ni impact naje kwiga Harvard canja kuri ya mutumba mvukako uriya mutumba mvukako n'abantu imiryango 50 ndaba ingene nazitunganije angaka karorero. Mwe igihe tufashe rero tikubera leta tabishoboye ntitubishiremo uburyo ntitubyimvire ko tuja muri izo ntambara numva yuko haba ari ikibazo. Ariko bivuga nivyo wize kuri kaminuza nivyo wumvise mu kindi gihugu vyabayemwo nibihugu watemberemo usanga abantu bavuye kuri Harvard ico baca bakora cambere bacasura ku gatumba ko organiza ako gatumba abantu baje kwiga c'est pas Sorbonne Paris Sorbonne bava c'est pas Nantes bacagena Nantes kutunganya igisagara ca Nantes. Ivyo nivyo wize nivyo wabonye nivyo wumvise nivyo urota. I don't understand iyo abantu bakora knowledge en fait. I don't understand sindabitahura. I don't know. Mu buryo bwo gutawe rero abarundi tubwiza kumenya turi mu gihe kihe cha politique. Ivyo rero bigira impact y'uko turasensibiliza abajene ngo ni mu créer ama entreprise bacha batubwira ngo none leta itatugiriye ibi none iki gihugu cyacu ntukibona. Bon ivyo neve nzi kurenganya abajene mu bisanzwe honnêtement umujene nta kintu ashoboye reka let's face it umujene mu abantu uvuye kuri université naje nize ibintu vya engineering usohoka ata kintu uzi ugiye ku kazi bakaguha n'akantu gato ngo gasudire usanga uri kurajukumira bifata amezi kumenye no gusudira. Ugiye muri design ukadesignira arakiraba umu engineer ari qualifié akakwata ati none ko wageze iki naco gute ugasanga nta nivyo wize mu ishure uvyiga kuri terre. Uhejeje ugiye nko muri programming ukandika software uvuye kuri kaminuza ukandika logiciel umuntu qualifié arayiraba ati iki wanditse umuntu abigenjeje kucoca gishwenyuka bisaba experience. Abajene nta experience bafise. Abantu benshi batangura ama entreprise hanze ikintu ca mbere ariga hanyuma agakora karonka experience hanyuma akaja gukora ibintu azi. Irwana experience bisaba amafaranga nico kindi kintu abajene badafise. Ego nivyo dufate nko muri Silicon Valley muri tech muri IT abasiyo benshi n'abajene bajya ba Mark Zuckerberg muga tugafata abantu b'inkeho abakeyi gusa no mu kadomene gatoyi kandi nabo nyene amafaranga bayahabwa nabase n'amafamiye yabase n'abandi bantu bazungu babizera bakuze batama babizera ati uyu muntu turabona projet y'ibishobora kuzotera imbere katumu je inyuma. Muga kuvuga ngo abajene ni bakora entreprise no kora business ivyo biri mu Burundi gusa mu bindi bihugu biteye imbere abantu bakora business n'abantu bafite experience. Business nyinshi wanashaka nuvuga ko ari one man's business uri mu lawyer ugatangura kabe we wose uka ku university ukuja gutangura kabine y'u lawyer ubuziki atarona na uraca ngo nuko uronse diplome y'u lawyer ntabwo nizo vy'ubucamanza muga jewe umuntu akivuye kuri kaminuza mwe ngo mfise ubucamanza ngo ndaguserukira ngo ni ntabara reka nje nofuma nivugira ndeka kubesha mvuze ngo mbere mu avoka ngiye kwa muganga
bakanyikata umudokiteri yaronse impamyabushobozi ejo nuvuga bon sinokwanga ntumvure mugabo sinomwizera nk'umudokiteri mbonye afise ubuhanza nico ndakigisho sidakwesha ariko bishitse akaba ari nka operation bakambwira ati umuntu ntagisohoka bwa nti ekada nje nagorako reka debere byicwe na kino cyagira kinyice abajene nta kintu babazi abajene nta kintu babashoboye kuvyo byo gusuka uburemere ku bajene ivyuma mu barenganije icya kabiri hatariho ibintu vya remezo force kwanza yarabivuze ko ndana ko namwamse muri titre hatariho ibintu mugango vy'iremezo donc les infrastructures umujene akene gukora YouTube mu Burundi urashobora gufata iminota uri nkodizo uri mu Kayanza mu Cibitoki sepa mu Kayogoro wibaza ko woronka network aho ushobora ku downloadinga ku uploading video nziza iri claire ikashika kuri urashobora kuronka amadata urashobora kuronka na network ntibishoboka iyo university hari ntibishoboka ufise ibintu ushobora bisaba ko uca mw'ibarabara ritameze neza ntibishoboka umuruzi urakupika watanguye n'ibintu ufise nka frigo ivyo bintu ubita mu muruzi donc iyo turiko tuvuga duti leta ari ibintu igomba gushaka kugira nizo entrepreneurs zishoboke kiraza kucuta inkubire ku ma société civile ku ba parti de l'opposition ku ba jene bigorewe ivyo nibikorwa vya leta sino gituma waje ngaha kudefanda leta utayivugira kandi hari ibintu vyinshi boneka ko leta iriko itakora bigatuma n'abajene basafaringa umujene kimwe muri ivyo entrepreneuria washaka kuja hanze ndiko ndakora import export nabonye ahantu muri Kenya je nshobora kugenda nkazina ibirato nkabishikana ngasanga ndungutse ko 10 reka nje kuzana passport ufise amajana passport nanga na majana 3 wabisomye wavyumvise mu mateka uragiye uzanye amajana 3 bagutaye mu maso canke babwakiriye umazuma utara muri iyo passport ivyo bintu iyo tuko turasema bibanze bitungane kugira ngo environnement climat de l'environnement imere neza umuntu ntabagirira abari karera busema bo harimo imitahiva hanze ibihugu vya Singapore urwo Rwanda muvuga za China South Korea Japan meme l'Europe turabizi yuko vyagiye bitezwe imbere n'amafaranga ava hanze mugabo uzana amafaranga bagaca bakwiba bagaca barasana bakagira amakontra bakayihindura bakagusubita biturire ivyo bintu abantu baca bigumiza imitahe yo babifise ivyo nivyo abantu basimara ati ibi nibanze bitungane bibaze gutungana leta ikore akazi kayo kuko ako niyo foundation n'umushinge nushaka kubwira abantu ngo bamurashaka ko amabati ngo umushinga azobaraza mu nyuma ivyo ntibishoboka ubanza gushira ku mushinge kwanza hanyuma umuntu nubwo uw'amabati wari umunebwe aca profitiramo none ku mushinga utarakogwa ni ari na faire ndavuga ngo abajene nibicare ngo abantu bose nibicare mugabo harimo ibintu leta idakoze ivyo abantu bakora zo goma bisiribanga atakintu na kimwe kivamo voilà monsieur umuhinga mu by'ubutunzi Okay, reka tumuze kibazo cyanyuma tugeza ngaha numva I don't know. Ubuherutse twarabonye ishiramwe Parseme bivugiye amajambo akomeye ku muguru w'igihugu sinzi ko mwavyumvise kuvyo ariko ararangura mwebwe nk'abantu basanzwe bazi bijana na entrepreneuria mwavyakiriye gute murabona ko imvugo ya Parseme ijana n'ingiro mu vyiri kurarangura arakuziriye Faustin wait Bikini, the infested mass of Gluteus Maximus. Oh my God, the pride of Boca just got his face splatted. Kubera navugira Parseme canke irundi rwego jewe mbona ko ndabifata muri ya angle yuko umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuvuga icimbiro ciwe ariko ncani nibaza ati nimba yashikirije ivyo vyimviro muri we wo mubaza canke bivaye n'intumbero y'ishirahamwe ryiwe barafise ivyo bifuza gukorerako asigaye ikibazo kimwe rero nca nibaza nimba bifise ubushobozi bwo guhindura ingeko vyari ibintu byari bimeze ni sawa nakuvuga no bya bintu byo kuca weva rero ati mbega ibi vyimviro bifise akamara kahe muri angre yi izo angre rero nizo ntametriza kuko yaba yabivuze twagiranya kanama namaze tigoma tubikora ibi mugace twifuza niki apana kumenyekanisha gusa ngariho impinduka turiko turashaka iyo mpinduka rero mu gihe yoba bifise ubushobozi bwo kuzana impinduka sawa muga mu gihe naho yoba ari ciyumviro impinduka izozanwa n'abandi bantu vyiza numva menga iyo abantu gihe batabaye d'accord nta mpinduka yo bihari kubijanye rero n'ingene burya
ibikorwa biba biko birakorwa mu gihugu bo ariko ukuntu twigishijwe kuvuga ibintu byinshi atakintu uvuze ukadabura akavuga ukarondera ko binsize avuze iki ukarondera kandi ikirundi ntabwo yakoresheje igifaransa iyo cyari igifaransa kumva nakosura ku ishuri nkaciga ariko sinzi ko mu icyo yavuze byansize reka dukomeze nk'indongozi urashobora kugira ibyo utoreka urakora bitari byiza ariko kubikora kubivuga birafise cadre babivugamo n'ingene babikora ikibazo nica nibaza jewe muri ubwenge buke bw'iwanje eske ho bariho stratégie de communication amashirahamwe akorana n'indongozi eske uburyo bwo gukorana n'indongozi ni ubunyene turiko turabona rero aho honye niho kubera ntari muri secret yabo niho nshaka kumenya ati eske mbega ishirahamwe runaka riri muri société civile rikorana gute na ministère runaka rikorana gute na gouvernement rikorana gute kugira ngo bakorere wa munyagihugu hasi bamukorere bose bihurira he kumenga hariho umusozi uyu n'undi musozi uyu iyo rero bimeze gutyo uca wumva ko bitari muri voie normale arico gituma kubganje nanariza cha mvuga ati ibi ni ivyimviro byabo tugumize hariya mugabo tuvyanarize mugabo nk'ibihe nk'umuntu arabi bihe urabona ati intendance niyi ibiriko birakorwa kuri ikote nibi ibiriko birakorwa kuri ikote nibi urugamba nuru muri kote politique donc biko kwa nibi urugamba nuru I don't understand say something man yo aje gaho kugira icyo uvuze okay ngo bokana gute na leta bayita organisme non gouvernemental organisation non gouvernementale je ne sais pas NGOs ONG ntabwo bari gukora na leta bari kuraba ivyo leta itirekera kora neza hanyuma bakavuga ati ibi bintu ntibikozwe neza babishoboye bafise solution bakavuga ati vyagomba gukorwa mugabo rimwe nama ndabivuga ari gutaba ufise solution washoboye kugenda kuri kaminuza ukana ati nabonye ko matwarete ariko arava bo mugabo sukuvuga ko ico gihe leta nikirondera abantu bahinga bazi nuzeye ingena amatwarete ava bakayazibira urashobora kumva uti kora yateye mugabo n'umu epidemiologist ntushobora kumenya ingene yo kure baza kwikontrola mugabo leta ikamenya iti teora yateye nirondera abahinga n'ubukorikori ikayigwanya iyo epidemi ntabwo utuza kuba uri mu epidemiologist kugira ngo ushobore kuromareka ko hariho ikibazo kihari cyane kugira ngo ukivuge ibi nageze kubivuga ko cyane kuvuga ngo uriko ukora na leta uriko utanga solution ivyo nurundi rwego urwego gusemerera n'urwego rwago rufite ikibanza muri politike y'ibihugu bizima ariko nk'ibyo nibyo dushaka kwigisha abajene kuko ntibazi kwinterpreta amati mbega uyu muntu n'uyu muntu uyu yavuze uko n'uyu yavuze uko kubera iki bavuze gutyo kandi urumva yuko nawe ariko yigisha abajene kwinterpreta ari kwigisha abajene ku turacari kure kabisa tahura ibyo niho bacavuga ko none uri mukuri n'uyu ariko niho usanga rero umuntu ariko araraba ibiganiro akumviriza ibiganiro kuri televiziyo cyangwa ku marezo sosiyo ushaka kwibaza ati mbega message y'ukuri ni iyi mugabo kuko ivyerekeye igihugu n'umuvyeyi wa twese igihugu twavutse gifise ibibazo kandi ibintu bwizwa kudutera ibigoba mbere rero novuga nka kino gihe harabavutse okay sinzi turiko turaja ni discours jembo naco kibazo kuvuga ivyo nakayavuze hari ibintu yavuze ABCD ibintu tubihuriza ko ku mpamvu ni mugabo bo wamaze kuvuga ko kumbure utabizi ko vyinshi cyane cyane kumbure bakugezaho I don't know sinzi exactement uyu muhinga ahantu bamukuye bo icyo ukora ugiye mu ma comment ngaha ntibamubabariye bo je personnellement enfin nk'umuhinga nibaza ko iyo tuko dukora ibintu ntabwo ari personnel ni juste umuntu avuze ati jewe nserutse muri ringi nje mu bintu byo muri gukora argument politike utuza kuza kameme witeguye ufise ibintu ushikiriza hanyuma kandi witeze ko abantu hagira ico babivuze ko navuga ko no mu comment abantu babonye ko mu vyukuri uyu muhinga ahantu bamukuye bosubirayo sawa mugira ubusi byose zosubira bye bye